ndabahe mwiriwe canke mwaramutse nshuti babanye mubandanya kumviriza amakuru dutambutsa ngaha kuri no shene ya YouTube Isi TV, ayo tugiye kugaruka ko yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira: umutekano muke uribonekeza ushingiye ku matongo uri muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu, aho imiryango myinshi ivuga ko yanyazwe amatongo yayo mu buryo ibona ko bunyuranye n'amategeko. Ngozi, umwana w'imyaka 10 yarashurashujwe ku nguvu. Uwo mwana wo ku mutumba Rusuguti zone na komine Ngozi yahohotewe ashurashuzwa n'umugabo akuze. Nayo matongo, umukenyezi umwe yitavye Imana, abandi 8 barakomereka cane bivuye kwisanganya. Izo ni impfunyapfunyo zayo tugiye kugaruka ko, ntimuje kure. Umwe wese hategerezwa gufyonda sabone amakuru dushize ko agaca abona inotification ivuga ko dushize ko bishasha. Nkuko nabibabwira mu ngingo nkuru Rumonge, imiryango yirukanywe mu matongo yayo, inyagwa ry'amatongo ku nguvu ririko riribonekeza mu Burambi na Rusabagi. Hari umutekano muke ukomeye ushingiye ku matongo uri muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu, aho imiryango myinshi ivuga ko yanyazwe amatongo yayo mu buryo ibona ko bunyuranyije n'amategeko. Iyo miryango yose hamwe ni 21 ivuga ko yanyazwe amatongo yayo, ubu ikaba iriko yiturira ubutegetsi bwa komine. Iyo miryango iva ku mutumba ya Gahinga na Busaga muri zone Burambi hamwe na Muyange muri zone Rusabagi. Kubw'intahe ziva aho muri ako karere, umurwi wa komine winjiye muri ayo matongo urayapima, hanyuma utangaza ko ayo matongo ubu ari ay'igihugu. Inyuma y'ivyo, abahora bayakoreramwo bahawe itegeko rikomeye ryo kudasubira kuyinjiramwo, haba kuyarimamwo canke kwimbura. Muri iyo miryango yahuye n'ico kibazo 11 iva Igahinda, 9 iva Ibusaga, uwundi umwe akava Imuyange. Bose bavuga ko iyo ngingo yafashwe n'uruhande rumwe, hata biganiro bibanje kuba kandi atan'indishi itanzwe. Urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera Andre Ndakoze yahoze ari umutware Muganwa wo mu Buganwa ruri mu bituma abantu benshi bitwararika cane iki kibazo. Abaganwa bari mu bwoko bw'abakomoka ku miryango y'abami yategetse Uburundi ku gihe c'ingoma ya Cami. Bafashanya n'umwami mu migenzo, bari bafatwa nk'umurwi utandukanye n'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, ariko batakaje agateka kabo inyuma y'ikurwaho ry'ubwami mu 1966. Uwo muryango uvuga ko watakaje itongo rifise uburinganire bwa hegitari 7 mu rwandiko rwarungikiwe komine Rumonge. Wiyamiriza ico wita inyagwa rinyuranye n'amategeko, wibutsa ko ububasha ku matongo bukingiwe n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'amasezerano mpuzamakungu igihugu cemeje. Nk'uko uwo muryango ubivuga, ayo matongo wayaronse mu buryo bwemewe n'amategeko na sekuruza wabo yahoze ari umutware mu ntara kama za Mugamba, Bururi na Imbo ku gihe c'ingoma ya Cami. Uruvyaro rukomoka kuri Ndakoze ruvuga kandi ko hashobora kuba harimwo ivangura rishingiye ku bwoko, ugasaba gusubizwa mu burenganzira bwarwo
no gusubizwa ivyo watakaje. Iyindi miryango ifise ikibazo irashigikiye ibisabo, igasaba ko ubutungane bufasha muri ico kibazo. Ku rubuga ayo matongo arimwo amatati ubu yoba acungerewe n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Imbonerakure zikunze kuvugwa mw'ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe na leta hamwe n'abanyagihugu mu bice bitandukanye vy'igihugu, aho zibuza abahora bakoresha ayo matongo kuyasubiramwo. Kugeza ubu uburongozi bwa komine ntiburagira ico bubivuzeko. Umusitanteri wa komine Agustin Minani yari yamenyesheje ko azoshika ahari ico kibazo kugira yirabire uko ibintu vyifashe, ariko nk'uko amakuru atandukanye abivuga, urwo rugendo ntiruraba. Mu gihe ibintu bimeze gutyo, iyo miryango isaba insiguro zumvikana, kubahirizwa k'uburenganzira bwayo hamwe no gutorera umuti wihuta ico kibazo c'amatongo kiriko kibangamira ubuzima bwabo bwa minsi yose. Amakuru yacu tuyabandanirize kuri iyi nkuru y'Ingozi. Umwana w'imyaka 10 yarashurashujwe ku nguvu. Uwo mwana wo ku mutumba Rusuguti, zone na komine Ngozi, yarahohotewe ashurashuzwa n'umugabo akuze. Agikorerwa ayo mabi, abajejwe intwaro n'umutekano kuri uwo mutumba baciye bamusimbirana kwa muganga, baramutangirira amafaranga akenewe kugira ngo avugwe neza. Uwakoze ayo mabi ngo yarafashwe, mu nyuma gatoya aranyaruka ariruka, gushika ubu aguma araturatura ntarasubira gufatwa, nk'uko amakuru atandukanye ava kuri uwo mutumba abivuga. Abajejwe intwaro nta kinini bashima kuvuga kuri ayo mabi n'uwakoze ayo mabi. Mu kigo c'iterambere ry'ingo n'imiryango bari kumwe na FENADEB bavuga ko bariko barakurikirana ku mwanya ivyerekeye uwo yakoze amakosa kugira ashengezwe. Nayo Cibitoke, abasavye impusha zo kubaka bamaze imyaka irenga 10 barindiriye. Ku mutumba wa Karurema muri komine Cibitoke, intara ya Bujumbura, abanyagihugu bavuga ko bamaze imyaka irenga 10 barindiriye impusha zo kubaka, kandi bararishe amafaranga mu gisata kijejwe inyubako mu bisagara. Bamwe bavuga ko barishe ayo mafaranga kuva umwaka wa 2012, abandi ku myaka yakurikiye. Ayo nayo yari agenewe gutegura iyo karitsiye. Abo banyagihugu bavuga ko bagerageje kurondera izo mpusha biciye mu gisata Obuha kijejwe iterambere ry'ibisagara, ariko ntibigeze baronka inyishu. Nabo bagerageje kubimenyesha abayobozi batandukanye. Ingaruka y'ivyo nuko hari abantu bamwe basigaye bubaka mu kinyegero ata mpusha zo kubaka bafise. Mu gisata kijejwe inyubako mu Cibitoke bemeza ko ico kibazo kizwi ku rwego rw'igihugu, bagasaba abo banyagihugu kwihangana barindire ko izo mpusha ziboneka. Ngozi, abana bo mw'ibarabara babandanya bongerekana, aho bamwe muri bo bakagwiza ingeso mbi. Bamwe muri abo bana bo mw'ibarabara birirwa mw'isoko nkuru ya Ngozi bikorera imizigo yabavuye gusuma, abandi basaba ivyo bafungura bahita. Abandi bana nabo baguma batembera mu gisagara. Abo nibo kenshi bagirizwa kwiba canke konona ivy'abandi. Ingorane nyamukuru ngo ziboneka iyo bugorovye, kuko abo bana cane cane abamaze gukura biba, bagapapura amasakoshi canke bakaguma banywa ibiyayuramutwe bavugira hejuru.
bagora abegereye ibizu bitaruzura canke ku mabaraza aho abo bana barara. Abaharanira agateka k'abana muri FENADEB bavuga ko ibitigiri vy'abo bana bigoye kumenya, ariko uko bangana kose bakeneye gushigwa hamwe, bakumvirizwa, aho bishoboka bagatahukanwa mu miryango yabo, abasigaye bagahabwa inyigisho n'ibikorwa vy'amaboko kugira ngo bashobore kwitunga. Ico naco ni igikorwa ca bose, amashirahamwe, abafasha leta hamwe n'abikorera utwabo, kuko abo bana bagwiriye no mu bisagara bito bito. Amakuru yacu tuyapfundikirire kuri iyi nkuru ivugwa kw'isanganya ryabaye Matongo. Umukenyezi umwe yitavye Imana, abandi 8 barakomereka cane bivuye kw'isanganya. Isanganya ryabereye Ibanga muri komine Matongo, intara ya Butanyerera, kuri uyu wa 13 Ndamukiza 2026, igihe c'isaha 8:45, aho imodoka yunguruza ingenzi yo mu bwoko bwa kwasiteri yari ivuye i Ngozi yagonganye na iyasi yariko iva i Bujumbura. Abari ahabereye iryo sanganya bemeza ko umukenyezi umwe yahasize ubuzima, abandi 8 barakomereka cane, mu gihe hari n'abandi bakomeretse vyoroheje. Abakomeretse cane bajanywe ku mavuriro atandukanye harimwo Banga, Nyamurambo na Bujumbura kugira bitabweho n'abaganga. Igipolisi co muri komine Matongo gihejeje kwemeza ko muri irya sanganya ryabereye muri komine Matongo hapfuye umukenyezi umwe afise imyaka 75, asanzwe avuka muri zone Mugomera, komine Ngozi. Igipolisi kibandanya kimenyesha ko hakomeretse abantu 12, kandi ko amafire yanse gufata hamwe n'ibarabara rya Nyerera arivyo vyabaye intandaro y'iryo sanganya ryabaye kuri uyu wa 13 Ndamukiza 2026, isaha 8:10, aho imodoka zibiri zasekanye nazo zononekaye cane. Ndabashimiye inshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone, naho utarafyonda ko uraba munsi y'iyi video ufyonde sabone canke subscribe, bivanye na YouTube ukoresha. Amakuru dushizeko uce uyabonera ku gihe kandi mu bambere.